Iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika iravugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi, ikaze kuri radiyo yanyu. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi uyoboye ibiganiro byo muri iki gitondo. Mu Burundi abagize inama nshingamateka baranegura uburyo ubutunzi bw'igihugu busahurwa mu makomine n'uburyo abayoboye ayo makomine iyo bafashwe badahanwa. Uwo nawe banyuruje itunga rya leta kumushimira no kumukura mu kazi gusa baba bagiye gufungura bimwe yiba, kuraba amaposte tekinike mukayatandukanya n'amaposte politike kugira ngo kigega ca leta gishobore kubomboka. Uwo ni umwe mu bashinga amateka. Naho muri Denmark no muri Swede abantu barashe hafi ya ambasade za Israel. Polisi ya Denmark yavuze ko yataye muri yombi abantu 3. Izi nkuru hamwe n'izindi ijwi ry'Amerika bateguriye ku buryo burambuye ni mukanya ntimujye kure ya radio yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mugezwaho na Thomas Kamirindi. I Copenhagen, umurwa mukuru wa Denmark, grenade ebyiri zaturikiye hafi cyane ambasade ya Israeli ahantu hatarengeje metero 100 ejo kuwa gatatu, nk'uko Jens Jespersson, umukuru wa polisi, yabitangarije abanyamakuru. Yasobanuye ko polisi yataye muri yombi abenegihugu 3 ikeka bafite hagati y'imyaka 15 na 20 y'amavuko. Naho muri Swede abantu barashe kuri ambasade ya Israeli i Stockholm, umurwa mukuru, kuwa kabiri ku gicamunsi. Ababikoze ntibaramenyekana. Hose ntawakomeretse. Hombi kandi guverinoma zakajije umutekano wa ambasade za Israeli no ku miryango n'ibikorwa byabo mu idini ry'Abayahudi. Mu kwezi kwa gatanu gushize urwego rw'ubutasi rwa Swede SAPO rwatunze agatoki Irani ko yatumye imitwe y'amabandi yo muri Swede kwibasira ambasade ya Israeli n'izindi nyungu zayo, ariko Irani yarabihakanye. Ijwi ry'Amerika tujye muri Tunisia. Polisi yataye muri yombi abantu 12 bambutsaga abimukira mu buryo bw'amagendu, ibakekaho uruhare mu rupfu rw'abimukira 15 barohamye n'ubwato bwari bubatwaye mu nyanja ya Mediterane. Ibindi kuri iyi mpanuka Eugenie Mukankusi. Umwe mu bashinzwe kurinda inkombe yavuze ko ubwato bwavugwaga ko butwaye abimukira bagera muri 60 bwarohamye hafi y'inkombe y'ikirwa cya Djerba giherereye mu majyepfo y'uburasirazuba bw'igihugu. Ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP biravuga ko ku ikubitiro abayobozi batanze umubare w'abagenzi 12 bapfuye. Bose n'Abanyatunisia, barimo abana n'umugore umwe. Nyuma abayobozi baje gusubira muri iyo mibare bavuga ko ari 15. Abayobozi kandi bavuze ko barokoye abantu 31 kandi ko bakirimo gushakisha abandi. Umwe mu barinda inkombe yavuze ko uwibanze mu bajyana abantu mu buryo bw'amagendo ndetse n'umugore we bari mu batawe muri yombi. Yongeyeho ko abayobozi bafashe imodoka 3, ubwato n'umutwaro w'amafaranga. Ijwi ry'Amerika dukomereze muri Haiti. Umuryango w'abibumbye uratangaza ko umutekano muke wirukanye mu byabo abaturage barenga 700,000. Abarenga 1/2 muri bo ni abana. Haiti ni kimwe mu bihugu bikennye cyane ku isi. Imaze igihe kirekire yarabaye isibaniro ry'imitwe y'amabandi yitwara gisirikare. Byahumiye ku mirari mu kwezi kwa gatatu gushize, iyi mitwe yigaruriye umurwa mukuru Port-au-Prince. Mu cyumweru gishize, Loni yatangaje ko ibibazo byahitanye abantu barenga 3,600 muri uyu mwaka. Yongeraho kandi ko n'ikibazo cy'ibiribwa kirimo guhinduka icyorezo cy'inzara. Dusoreze muri Senegal. Umutoza w'ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru y'abagabo Aliou Cissé yatakaje umwanya we. Amasezerano y'akazi ke yarangiye ku itariki ya 31 y'ukwa munani k'uyu mwaka. Cissé yasabye ko avugururwa, ariko minisitiri w'imikino umutegarugori Kadi Diene Gay arabyanga. Nyamara rero Aliou Cissé yubatse amateka kuva yatangira kuyobora Les Lions de la Teranga mu 2015. Mu mikino yose hamwe 107 bakinnye, batsinze 70, banganya 24, batsindwa 13 gusa. Mu gikombe cy'ibihugu cya Afurika mu kwa mbere gushize muri Côte d'Ivoire no mu gikombe cy'isi 2022 muri Qatar bageze muri 1/8 hombi. Batwaye igikombe cya Afurika cy'ibihugu CAN 2021 muri Cameroon. Babaye abakabiri muri CAN 2019 mu Misiri.
uzasimbura Aliou Cissé nawe wahoze ari umukinnyi w'umwuga mbere yo kuba umutoza ntaramenyekana. Ayo yaramwe makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nari mfite ikibazo cyo kutabyara ariko nyuma mpura n'umuvuzi gakondo ufite inkomoko yo muri Tanzania. Nabashishikariza kuza namwe akabakuraho. Tambuka tugukize umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye, kubivuza indwara nk'umwijima, impyiko, rubagemande, amibe, namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora. Akarusho kandi kubivuza indwara z'amarozi, ibitegano, ibigaburano, ibihuhirano, nyabingi ndetse n'ibindi. Abatugezeho baritangira ubuhamya. Ubu mubona nigeze guhura n'ikibazo cyo kurogwa. Nyuma naje guhura n'umuganga gakondo ukomoka muri Tanzania, aramfasha ndakira, none ubu ndi umusore agenda nta kibazo mfite. Kuba ari mahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho kuko dukora na DHL, dukorera mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Ku bindi bisobanuro bariza kuri nimero ya telefone ikurikira 0787975799. Radio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro byacu birakomeje. Mu Burundi abagize inteko ishinga amategeko baragaye uburyo umutungo w'igihugu usahurwa mu makomine ndetse n'iy'abayobozi bayo bafashwe ntibahanwe. Ibyo babivuze ejo kuwa gatatu mu nteko ishinga amategeko y'u Burundi. Inkuru ya Thierry Ndayishimiye uri i Kigali mu Rwanda. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano niwe yari yahamagaje kwishura ku bibazo bihanze igisata c'amakomine ku bijanye n'ubutunzi ndetse n'ibindi bikorwa bihakorerwa. Ivyo bikaba birimo ingene bashiraho inzego nuko bazikurikirana nkuko biboneka muri raporo y'imigwi yo mu nama nshingamateka. Mu bibazo bihanze menshi mu makomine harimo kuterekana ingene amafaranga ya komine akoreshwa, kudatanga inyemeza bwishu ijanye n'ibyakozwe, ubusuma bwa bamwe mu ndongozi za komine no kurikiranwa. Mu byabajijwe ubushikiranganje bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu harimo ico bagikorwa kubategerezwa gutunganyiriza abanyagihugu komine barongoye. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu n'iterambere rusange Martin Teretse yishuye ko batakoze neza babogozwa mu mabanga, abandi bagahabwa ibindi bikorwa muri leta. Aha ni abashinga amateka bahera babaza umushikiranganje Niteretse yari yatumiwe kuri uyu wa gatatu impamvu badahabwa ibihano bikwiriye kuko harimo n'ababa bagize uruhara mu gusahura komine. Mu byo bategerezwa gukoresha bagasanga ntabyo bafise, ntabyo bashoboye gukoresha kugira ngo by'ukuri vyerekane uko amafaranga ya komine yakoze. Je ndibaza none ico nico cyari igihano kibereye, aho usanga nk'umuntu yivye igitoke canke aranduye umwumbati wa Murundi akaja gupfungwa, uwo nawe abanyuruje itunga rya leta kumushimira no kumukura mu kazi gusa baba bagiye gufungura bimwe yiba, hanyuma kandi kumuhindurira amabanga naroye ashika akora vya bindi nyene. Rero komine si musantere, komine si kontaburi, n'abantu batari bake mbere n'umwene gihugu dusanga afise mu ruhara. Abo bashinga amateka babandanya bavuga ko bafise impungenge no kuri abo barongozi mu makomine kuko hashobora kuba hakoreshwa mwana wa mama kumvo za politike mu kubaha ayo mabanga. Aho ni kubera iki muhereza akazi abadafise impamyabushobozi by'ibyo baje gukora? Ubwo ntivyo babiva kuri kaka mwana wa mama ugasanga bahaye akazi abatabishoboye kandi hari abari babishoboye bahari. Kuraba ku amaposte technique mukayatandukanya n'amaposte politike kugira ngo igihugu cy'ukuri kironka abakozi babikwiye kuko baba bariho. Kuri ibi bibazo umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu n'iterambere rusange Martin Teretse yari yitavye inama nshingamateka, yasiguye ko abo binanira mu kazi atari impamvu z'uko bashitse muri ako kazi. Kuri harabaye ibibazo bijanye n'ibivya indero, aho dushobora gusanga umuntu yakuzaniye diplome kandi ugasanga iyo diplome arayifise yerekana ko yize ibinibi ko ari umuhinga muri vyo, yanyuza ni ku kazi ni siritere. Iyo dusanze umuntu atavyashoboye baramusezerera. Hariho abasanteri nivyo bakoze amakosa ajanye no konona d'une façon notoire kandi d'une façon préméditée tutashobora kwihanganira. N'abandi rero bagize utwerere de mauvaise gestion cyangwa mauvaise appréciation, abivye twarabibishuje.
kubijanye nuko ikibazo co kwegeranya ubutunzi bwa komine cotorega umuti, ubushikiranganji bujejwe intwaro bwamenyesheje muri iyo raporo ko hateguwe uburyo bushasha buzokoreshwa bwo kwifashisha ubuhinga bwa none mu kwegeranya amafaranga ya komine ata muntu ayafashe mu minwe. Abashinga amateka bakibaza ukuntu bizoshoboka kandi Burundi buhanzwe no kutagira umuyaga nkuba ukwiye, ndetse menshi mu makomine yo mu ntara ya ruguru harimwo n'ayatagira umuyaga nkuba. Iyi digitalization ego iyi nyishu yariyo izoshoboka gute mu gihe ata matara dufise akwiye mu makomine yose, ndetse no ngaha mu gisagara tuyafise agenda acikagurika. Sinzi yuko dushobora kuba dushobora kuronka amatara 60%. Hanyuma ikina cya kabiri azi neza yuko dufise umuvuduko wa internet nawone udashoboka uri hasi cyane. Umushikiranganje Martin Teretse yishura kuri ico kibazo yasiguye uko biriko biratunganywa mu kubitorera inyishu. Hari ingomero zigomba zugurugwe, umuyaga nkuba wiyongera kuri dufise Kabuseze igomba yugurugwe vuba kugira umuyaga nkuba ushigwe muri sirikwi. Hariho n'izindi ngomero ziriko zirubaka zigeze ku rugero ruhagije, Jiji Murembwe none igeze kure. Muri Tatrama komine yagendewe n'imigwi yamaho y'abashinga amateka mu byijejwe harimo intwari ibereye, imigambi y'igihugu n'ubutunzi hirya no hino mu gihugu, harimo Ngozi, Kayanza, Kayogoro, Kirundo, Makamba na Rutana. Abashinga amateka basaba ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu gukurikiranira hafi abakozi muri komine baba barangije manda yabo canke bakuwe mu mabanga, kubanza gutanga raporo igaragara neza ku bamusubiriye kugira ngo ntihabeho gutana k'amakosa. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali. Mu Rwanda abaturage bahoze batuye mu kirwa cya Bushongo giherereye mu kiyaga cya Burera baravuga ko leta yabimuye mu masambu yabo ariko ikabima uburenganzira bwo kubugurisha. Barasaba gukomorerwa bakiyumvikanira n'abashoramari. Inkuru ya Eric Bagirubusa. Imyaka 7 irihiritse abahoze mu kirwa cya Bushongo mu kiyaga cya Burera bimuwe. Muri icyo kirwa nta gikorwa na kimwe cy'iterambere cyaharangwaga. Kuri ubu batujwe mu mudugudu w'icyitegererezo wa Rurembo mu murenge wa Rugarama. Kuri bamwe hari impinduka zifatika babonye ku mibereho yabo. Bwana Vincent Mparimana niwe mukuru w'umudugudu wa Birwa, nawe yahoze atuye i Bushongo. Tugereranije nuko twari tumeze mbere, ubu niho bihagaze neza. Icyambere urumva urwo rusaku rw'abana n'abari ku ishuri. Icyo gihe kugira ngo tugire ubwisanzure byari bigoye, ariko uyu munsi wa none muhungu nshobora kwirirwa mpinga, ariko mu mugoroba nkajya kugura ibyo nshaka kuko isoko rinyegereye. Ariko mbere twabanzaga kwambuka, ndetse rimwe na rimwe tukabura ubwato. Mu kubimura buri muturage yishakiraga ubutaka, leta ikamwubakiraho inzu. Ubutaka bahoze batuyeho buracyari ubwabo. Kububyaza umusaruro ni ihurizo rikomeye. Uyu ni Emmanuel Maniriho. Leta bumwe yadutekerejeho iduha ubwato, nubwo yabuduhaye ntabwo ubwato bumwe bushobora kwambutsa abaturage 400 na 330 kugira baje gutunganya ubutaka basizeyo. Bityo usanga harimo ikibazo mu myambukire gusumba uko twambukaga ari nka babiri tuza hakurya inaha, ugasanga ubwato bugiyemo nk'abantu 120 ku buryo habaye impanuka n'ubundi twibuka abaturage bose bashize. Amaganya y'Amaniriho arahura nayo umuturanyi we Valence Uwimana. Baravuga ngo niba uja kwimura umuntu ugomba kumwimurana n'ibyo byose, kandi aho yarari agasumba hahandi yarari. None rero twebwe baratwimuye, ubutaka bwacu basa naho babudufatiriye. Nkaho bataduretse wenda ngo dushake n'abashoramari wenda tugurishe iriya, kuko twambuka bituvunye ku buryo n'abantu baja banashira bari no kurohama. Ari udukwi, ari utwo kujya, kose ni iriya tudukura. Benshi mu baganiriye n'Ijwi ry'Amerika ku mibereho ya none niyo bahozemo mu kirwa, kubimura byabaye kimwe, gutera imbere bikaza ari ikindi. Era niwo twari dufite amikoro, naho ubu ngubu kubera ubutaka bwacu yemwe hari n'abatanahinga kubera kuburaho kunyura.